urinda igihugu cyacu, urinda n'indongozi zacu. Uyu munsi turagushima, none ngaba bera bawe bakoraniye hano, turiko turaguha icubahiro. Imitima yacu uhoraho iriko iragushima no gutazira. Abaririmbyi bose bakoraniye hamwe kugira ngo dushime izina ryawe. None abo wagiriye neza ngaba bashikanye imaze w'igicaniro, amafeza n'amazahabu wabahaye bazanye mu bigira 10 imbere yawe. Mu izina rya Yesu turakweretse umuntu wese icyo wamurungikanye uyu munsi. Mu izina rya Yesu akakigeza mu ngoro yawe. Turatuye mu marembo y'ijuru yuguruke, maze ibishikama riduge rimeze bavumota neza. Mu izina rya Yesu turuguruje amarembo y'ijuru ku bwacu no ku bwa kino gisagara, ku bw'igihugu no ku bw'abakirano bose. Uyu munsi Mwami Imana ubahezagire, ukuboko kwawe kugaragara hirya no hino y'ubuzima bwabo. Ibyo bakora byose baze babigire mu kiganza cyiza. Mana turasenge mu mvugabutumwa aja guhagarara Mwami Imana muri kino kibanza, umuhagarike mu gitandara caka ng'umuriro. We ntabari waboneka ariko haboneka ubwiza bw'Imana kuri we. Ntabari wavuga ariko havuge mpwemu yera muri we. Ntabari washitsa ariko hashitse ukugoroka kwawe mu ishengero. Mu izina rya Yesu, kugira ngo bari hafi n'abari kure baze bagirirwe neza n'ijambo riciye muri we. Turagukomeye amashyi, turakugirije impundu, tureza nyagasani neza Amen. Umwami Yesu n'amashyi atarakwira impundu ziwe zagira aho zihimba umutima w'Imana.
kubwa Yesu turahaguruka tugakoma amashyi tukavuza n'impundu kugira ngo icyubahiro cy'Imana yacu cyagaragariye muri Kristo Yesu kimenywe n'amahanga yose ngo turiko turamushima. Itangazo rya kabiri rivuga ngo wowe Imana iguhezagira mu mpande zose, kujya kw'imipfunda y'ikiyaga iva mu mpande zose, niko jewe nawe tugiye guhezagirwa. Itangazo rya gatatu ni ukubipfuriza umugisha uva ku Mana no ku bantu. Imana izobaha umugisha uva kuri yo n'uva ku bantu, uzobasange mu mpande zose mu izina rya Yesu. Imana izotungisha ubwote n'amaboko yanyu, ngeze ngo tukabakira umugisha ugize neza. Ko ndumva uyu munsi ugira 30 ni umunsi w'umugisha ku biganza byawe no ku bikorwa byose ukora mu izina rya Yesu. Itangazo rya kane ugushimira abakozi b'Imana mwese, ishengero ryose muri rusangi ku bikorwa byiza bitangaje mwakoze mu gutegura kino gikorwa cya Afrika y'ibitangaza 11e edition. Mvuge ngo umfatire ikiganza cya mugenzi wawe, mubwire ngo ikintu cyose wakoreye Imana muri uno mwaka ugiye kugihemberwa kuko mu gitabo kiranditse. Ikintu cyose wakoreye Imana muri uno mwaka ugiye kugihemberwa kuko mu gitabo kiranditse. Kandi batacarakora naho agikore kuko mu gitabo nyene bazocandika kugira ngo agihemberwe. Imana ibahezagire. Nagira kandi nshimire umwe wese mu nterano y'amasengesho, mu nterano y'ibikorwa, duhereye kuri abatugura ibikoresho n'abandi bariko barakora ibindi, abari hanze y'igihugu n'abari hano mu ishengero, nabo tugire ngo tubipfurize umugisha w'Imana. Umuntu wese ikiganza cy'Imana kibane nawe uwo tutigeze kubana nawe. Nagira kandi ndabibutsa ko mu kanya gato saa 8 tuzoba turi muri cya gikorwa cy'ugwaruka. Ugwaruka rugeze ngaha baritegura, kandi ugwaruka rwacu rwaradutumiye ko twoba hamwe nabo kugira ngo tubashigikire, ngo kubera ko tuzi ko hariho bamwe bacatwara abana muhira kujya kuruhuka no gufungura. Tubatumirire kubana n'abana bacu, burya umwana icyo azoba ejo akitwa n'umuvyeyi. Nimwashigikira abana banyu bazokomera, abacu bazokomera, ejo bazoba bakomeye mu bitangaza no gutwumviza. Nagomba kandi ndanabibutsa ko ku munsi wa gatandatu tariki 23 tuzoba dufise seminari yabubatse izotangura isaha 3 mu gitondo ikarangira isaha 7 zo ku murango. Kandi ku munsi wa Mungu twari twasabye abakozi b'Imana babishoboye bo mu yandi mashengero ngo twafatikanije kino gikorwa ko bazobana natwe mu gitondo. Hariho ababitwemereye, abatazobishobora naho bari ku mirimo yo mu mashengero iwabo kubera impamvu zitandukanye zibituma. Twari twavuga ko tuzoja duhurira hano nabo nyene saa 8 kugira ngo dusengere porogaramu y'ishengero, ibikorwa by'ishengero, ibikorwa by'igihugu no gusengeranira hagati yacu, kuko uyu mwaka ni umwaka w'inyishu ku muntu wese. Bahaze kuramba kugira ngo ibyiza bahereye imbere y'ihanga baze babyakirana umunezero kandi abibe mu bahimbaza izina ryawe. Tubisenze mu izina rya Yesu Nazareti. Jesus.
Jésus prend la place. N'abaririmbyi bahari hano, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Urashobora guhaguruka, viens établir, haguruka, ton éternel. Parlons-moi, parlons-moi, je nous t'invitons. Jésus prend la place du roi. Atténué au Jésus,
Ababwirira mu migani nuko iyo baraba ntibabona kandi iyo bumva ntibumva ntibatahura. Kandi icyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashize ko ngo kumva uzokumva ariko ntimuzoroha kubitahura, kandi kuraba muzoraba ariko ntimuzoroha kubyihweza. Kuko umutima wo mu bwoko ucuramye amatwi yabo akaba ari bihorogotwi, amaso yabo bakayahumiriza ngo ntibarabishe amaso, ntibumvishe amatwi, ntibatahurije imitima ngo bahindukire n'abakize. Ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, amatwi yanyu kuko yumva. Haleluya. Abikorino ba mbere igice cya kabiri murongo, reka dusome kuri 12. Ariko tweho ntitwahawe impwemu y'isi, ariko twahawe impwemu ava ku Mana, kugira ngo tumenye ivyo Imana yagize iki yatugabiye. Reka nagasubiremo ngo ariko tweho ntitwahawe impwemu y'isi, ariko twahawe impwemu ava ku Mana, kugira ngo tumenye ivyo Imana yagize iki yatugabiye. Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo w'9. Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo w'9. Bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati, mbona uyu muntu wari uwera kandi n'umuntu w'Imana, enda tumwubakire icyumba hejuru ku nzu, tumushyiremo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, maze yaje kuturamusa azohore araraho. Abagabo barashobora kubyagira, abakenyezi barashobora kwikeneka. Imana iromugisha. Abakenyezi ntibabyagira, babyagira abagabo. Igihugu kiragoye. Ndababwije mwese mu izina rya Yesu. Ntaraja kure najyana mpamagare madamu wanje aze hano kugira ngo mubone umwana wacu twamuzanye, sinzi yageze. Mugabo yaje hano gusa umwana umwe yitwa Gakiza Emi Emery Junior. Kandi rero burya wavugije mu ndema ntiwamugisha. Voilà, uyu niwe madamu wanje. Naraje ngakeje n'umusore, urabona ko na amaso yanjye arakagura neza. Avuga amajambo menshi nk'abandi, dukomera amashyi. Niba wikeneye nawe navuga amajambo menshi, kandi namwe senga Imana izo umugore ndavuga amajambo menshi. Abagore bafite impamvu y'Imana, iyo rero zina amajambo menshi kuko haleluya. Biravuge ibintu bikomeye cyane, biravuge ibintu byoroshye kandi bitoroshye. Aho twari kumwe cyo bashobora kuba batahura ubu imvugo y'iwanje
iravuga ibintu bitoroshe kandi ibintu byoroshe. Imbaraga ziri mu guhumuka. Imbaraga ziri hehe? Usomye muri Luka 18:23 iravuga ko habaye impumyi yitwa nde? Bartimayo mu Kirundi. Yumvise Yesu arenganye, niko havuga aha kuri 40 arasemerera aramubwira ati, mwana w'Imana. Yesu aramubaza ati, ushaka gukorera iki? Bartimayo yamwishuye gute? Pastor Jerome asubiza kugira ntiyamwishuye ati shaka kubona. Yamubwiye ati shaka guhumuka. Aho niyo nzakuka. Iri niryo jambo Luka 18:40 niyo rufatiro ziriya nasomye nizo za kwifashisha. Yamubwiye gute? Shaka. None kw'ikibazo cy'abaro kubona kweri kudashaka kubona, kutavuga yuko ushaka kubona, kweri kuvuga yuko ushaka guhumuka. Yesu bamaze kumusengera bwa mbere yabonye iki? Umubwira ati urabona iki? Mbona ibyo biti bigenda neza. Hari ikibazo n'ikibazo. Yakabiri Yesu akamubwira ati guhumuka. None ko Yesu akamubwira ati bona, kuko ikibazo cyo ari kubona batamubwira ati bona, yamubwira ati guhumuka. Mbere n'umunsi imbaraga zo kubona. Amen. Ejo abo twari kumwe twize kuvyiriye, twasomye muri Galate 4:4 avuga ngo mu gihe gikwiye Imana ituma umwana wayo kugira ngo aze acungure isi. Mu gihe gikwiye tuca turabaza tuti, none ko Bibiliya ivuga ngo mu gihe gikwiye Imana irungika inde? Umwana wayo. Uko sukuri none mu gihe gikwiye tuca turabazanya tuti, none uwushiraho igihe ninde? Uwureba igihe ninde? None kubera iyo Mana nyine gushiraho ibihe yarindiriye. Uwo baguhaye pouvoir yo kwigira umushikiranganji wo kwirindiriza imyaka itatu, urashaka kwirindiriza imyaka itatu? Ubu baguhaye pouvoir bakakubwira ati turaguhaye pouvoir, ushaka urabaziranoze ejo kuwa mbere. Mugabo icyo twe twashaka nuko ushikira urugezo rwa ziranoze mu myaka 8 iri imbere. Mugabo urufunguzo rwe turuhaye, ushaka turaguha ideni $1,500,000. Ubishaka ejo kwa mbere uzocuza turaguha. Mugabo twe icyo twapanze kugira ngo bize bigende neza imyaka 5 iri imbere. Mugabo twe turaguha ishwa, izo twe tumaze kugutegurira ni 5 ziri imbere. Mugabo ni wabishaka wowe neje uraza. Haroni ndi myaka ejo ati nacanganikiwe izo zo kuwa mbere izo by'Imana niko kumenya cyangwa ni warasezera. Uko niko abantu batazi iby'ibihe bagenda n'ingoma. Umuntu ararota yabaye pasteur ntasezera. No gusoza ko ibintu bikomeye cyane. Imana niyo nkomoko ya discipline. Ibaze nyine kurema ibihe, arashobora guhindura ubunyene akagira akantu gusangira akantu n'akamaji. Yesu agacaza ubwo yararindiriye imyaka 1000. Ibaze Imana yararindiriye ikabona bicana, ikabona basambana, mugabo ikarindira lota approprié. Imuco nzavuga inappropriate time. Igashobora kubarandura mugabo iki kunyati naco. Nabipanze muri Biblia zone ndiriya kiyomi. Urashobora kurindira wowe. Barabonye tuti kugira ngo dushike kuri vision ya 2030. Pole ukabiba
ugakora moja mbili tatu ine pole pole, ntushobora kubibona umunsi ukiri kukukicu kutuvyara premature. Mugabo 2027 ni umwaka wo gukomera. Amen. Amen. Abariko barakora 2025 muzoguruka. Amen. Tena twakwiriye mishengero, tena navukiye mishengero muri mishengero aho bisose kwa Mungu amuwabanyiga muri Vivante batanga amajambo y'ubuhanuzi abantu bose bagacakira okay. Mugabo imyaka na 10 igahera abantu bakiri aha bakristo muri Israeli bakristo ko mutitaba abakristo muri Israeli ni umwaka wo gukora. Amen. Imana si magise ukugende buhoro ukugende waza kuvuga Imana sumufumu na jamajiba Imana yezagera itokufisa. Haleluya. No gusenga kukundi igihugu no gukundisha abandi ari umugambi w'Imana kuri bose kandi gukorera hamwe no gushigikira indongozi zacu nibyo bizo gushikana kubona kazoza igihugu cifashe muri debikara kandi gitera imbere muri 2060 ko n'ukuri mugabo biranabereke urufunguzo ruzotuma n'ivyo nyene bishika. Urufunguzo rwa mbere ni uguhumuka. Umaze kumenya ivy'ibihe uba ukeneye guhumuka. Urashobora kwandika umwana w'umuntu yahawe ububasha bukomeye cyane bwo gushobora kumenya kubona ibyihishije maze akabishyira ahabona akabihishura mu bantu b'Imana. Reka asubire uzoza mu ijambo ry'Imana ufise amajenda cyangwa amakayi birafasha. Umwana w'umuntu yahawe ububasha bukomeye cyane kubona ibyihishije maze akabishyira ahabona akabihishura mu bantu b'Imana. Amen. Bene data, iyo Imana itanguye kugendana n'umuntu biciye mu muntu, nasubiremo, iyo Imana itanguye kugendana n'umuntu biciye mu muntu, icya mbere imuha ubwiza bwayo. Icya kabiri imuha kapasite yo gushobora kumenya ibyihishije ibihe maze ibyo bintu agashobora kubihishura abantu. Impamvu Eglise Israeli yafashe iya mbere mu kuza baratunganya amasengesho yo gusengera igihugu n'iteme narayikunze ryo narayivuze cyane niryo shengero rya mbere riteguye iteme y'igihugu. Amen. 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 Nikomera. Ikintu gikomeye cyane. Mugaha mwebwe nyamara cyo kubona umenga n'ibintu bya Bwana. Je kumwigisha kugende niba wari uri ko zakubwira kiri imodoka. Muke imodoka ndasako ikintu yironga. Ndio tunabibona. Maombi mingi hakuna resulta. Watu wanaomba mkichwa kuna kitu. Ahamiyete nagiye mu kintu bita kubiba. Abandi bibigurisha namwe muzobigura igihumbi. Igihugu nicyo kintu cya mbere kiza imbere y'ibintu byose. Igihugu kibaye impore tugatore, igihugu gitekanye tugatekana. Avuze ngo igihugu cyifashe muri 2040 igihugu ni iki? Igihugu ni iki? Iyi fishi irakomeye. Avuze ngo igihugu cyifashe bashatse kuvuga wewe wifashe. Amen. Wowe utagisaba bisi, wewe usigaye ufise icyo ukora, wowe ufise akabutike havuye mu magazine nini. Ukuvuga wewe nyine muri 2040 uzoba uri rurangirano, usigaye uranguza, usigaye wexport muri Congo, Afrika. Reka ni wowe muri politiki. None bavuze ukuri igihugu bavuze
umukuru w'igihugu umva umukuru w'igihugu igihugu ninde ubu twese tudahari muri iyi si hari umukuru w'igihugu yobaho niwayoboye umukuru w'ishengero kubera iki hari abakristo umukuru w'urugo kubera iki afise umugore n'abana nk'umusenyi wa peresi umukuru w'urugo urugo ruwe ayoboye abandi ni ukuvuga iyi teme ndashaka yuko tuzoyitegura neza ariko kuri stade tukayisigura kugira ngo dushinge rero ku rwego rw'aho twifashe kuko je nawe ntitwagira ibifashe n'igihugu bishaka kuko twebwe dutanga amakori niyo mpamvu umukuru w'igihugu agomba yemiriza abantu bagiye elefasi igiciro nagaragaza kuri isi yose yateye imbere mu byo uburimyi n'ubworozi n'iby'ubudandaji byo gushona impuzu n'ibiki iyo mpuzu wambaye ishi ubushinwa nibwo bwa mbere bwiza amera menshi bice muri izo mpuzu wambaye ibyo bintu bitatu nibyo bintu bya mbere bwiza amera mu gihugu kubera n'imboga nziza ntabwo umugozi w'imana rero wakote vitali kuko biramaze kuhanza iki ni igikorwa gikomeye cyane ashaka yuko mwambere rero nimuzoyinjira muri demiri garanti hoya kandi natanguye mwe muri demiri garanti muzobura ababayere ba dangote ahazokamo ba dangote rero ari gutabize hejuru y'uranga demiri garanti zobageze kure yakacumi n'ingare apo zobageze kure ejo narabivuze kama hauna pesa kwa hii dunia ni hatari. Abakristo baremesha ariko ndigisha muri feka ukinama timashe zibizeze ariko ndabigisha ivyumviro binini agati twakuze batubwira heri masikini wa moyo hari umoro w'umutima bavuze umoro w'umutima bavuze umoro w'umubiri umoro w'umutima kuko umutima guhaga umuntu ari umoro w'umutima nahaga ivy'Imana aguma birondera ariko umoro w'umubiri no kuja mwijuru yawe kuko uko muri fise aho na pesa ya nyumba ili kuja kushirikiza wengine dini hicho byose birahe hapa mkichwa harageze kwa abantu bakanura zirigeze ko Imana yirengagiza umuntu ariko arakora agiye ahantu bariko barasenga ngo Mana tuzanira abagwiza tunga muri moshengero agati amasengesho y'umuyahebe asengesho y'abana bari bazanye abagwiza tunga Mana ngira umugwiza tunga ko twekizana abantu wewe ushigikira umurimo w'Imana ejo narababwiye ati ni mu mwanya gusa mu ndaro Potarazi je navuga ngo mukabenge tumugiza nini ariko no munsi aho tugeze ntabwo nge tuvuga nahari imbere rero amamiliyardi hagira hashika abantu bose mbona buri bambona nanjye ndabivuga bambona zobijya basa haleluya irabwira ibintu kandi bizoroshe abakristo benshi ntibazi nyine bashobora kwikonekta mu bwenge bw'Imana kugira ngo bashobore kumenya ibyahishijwe burya iyo mugirira kwe umukuru w'igihugu akabaha ibyahishije akabihishura David wasanga igihugu giteye imbere no muri ibihugu biteye imbere iyo bavuze igihugu giteye imbere ni igihugu kiba gifise amabarabara ni igihugu kiba gifise amaindustrie akomeye sibyo navuga ni igihugu kiba gifise amabuilding ya 80 niveau 25 niveau iyo bavuze David wasanga ndimo na mbona bafise na building ya 60 niveau zo bandimo bafise amaindustrie akomeye ifoko wibona wewe kakubitiri cyangwa Ijewe aho ni teme kavuze ngo ni imbaraga zo kubona ngira ngo abereke abantu bashobora gukora bagapfuiza bakavoma mwiri baginda biri yo guhumuka maze bakabona kugira ngo bashobore kongera kuyobora ubuzima bwabo haleluya abakristo benshi aha ari hano nanditse abakristo benshi nubwo bakijijwe
bakoreshejwe n'impumyi, ntibazi ingene bakoresha ubwenge bw'imyemu, l'intelligence de l'esprit, kugira ngo bashobore kwinjira mu buzima bugaragara. Baragenda gusenga bagasoma Bibiliya kandi baho, abantu barasenga kandi baho. Alo, abantu batatu barasenga, watu watatu, ingo nacho n'abahungu, hana abagabo bahari, ingo nacho hana abahungu bahari. Abahungu bandi bari nimubona bari muremure sikoze ko ari Yesu. Abandi babiri ni baza abahungu ushatira nuze uyu ni Barthélemy arajya ngo bariko bararengana ngo uyu yumva amakuru ya Yesu ucurarino atarasabira ati Yesu mwana w'Imana nabino ingo Yesu mweni mwagarare hayi mweni mwagarare agarara ndaho urumva photograph ati Yesu mwana w'Imana atushakiki urakavuga ati uyu Barthélemy yainjiye dans l'esprit ugereranije na limeje kwigisha kuri eglise wacu mu misa y'Icyongereza arimeje kwigisha ariko nigisha the power of perceiving in misa y'Icyongereza, the power of perceiving and believing. Perceiving ninga discernment mu kirundi no the power to discern discernment mu kirundi ni kulishurirwa gusesa. Merci. Nukuvuga Barthélemy yaje muri iyindi nivo yo gusesa ngo guhishurirwa. Aravuga ati ikibazo mfise ni ondera yo kubona sukubona. Mubisanzwe yarasikibaza igihe kubona sigaro zicyo zarafise mugabo bisa kubajije yinjira muri dimension spirituelle asesa ati mon problème supa maso yanjye ukanura kabona ahubwo ufise problème ya la kuguhuka. Hari intandukaniro yo guhumuka no kubona ibintu bibiri bitandukanye. Ngenda baye definition yo kumana kiringaho guhumuka niki ushaka kwandika guhumuka n'ubushobozi bwo gushobora kubona. Guhumuka niyo puissance ituma amaso yawe ashobora kubona, mu gihe kubona ari igikorwa cyo gukoresha bwa bushobozi. Guhumuka niki n'ubushobozi bugutuma ushobora kubona, ariko kubona ni igikorwa cyo gukoresha bwa bushobozi. Guhumuka niki n'ubushobozi bugutuma ushobora kubona, ariko kubona niki ni igikorwa cyo gukoresha bwa bushobozi. Bisivuga abantu bakoma bakora amayero mu buzima uko ntibabona, maso yawe yarafuye, maso y'indani niyo turiko turavuga. Rero Yesu amaze kuvyumva aravuga ati icyo ni ikintu cyiza, acaramukorako ati kanura abahaji acanaraba ati ubona iki ati mbona ibiti birapepera. Moro bibaza ati iyo umuntu baca bamuha umupanga muri uwo mwanya cyangwa mu ibiti byose ariko arabona. Uko niko muri eglise
babona ibiti batabona abantu. Uko ni kumwana muto kugira ati basurindira igihe nicagera tuzogusengera tukurungike, bakavuga ati hageze. Ushaka kujya he? Nta n'abantu bo kubona ibiti, nurashika muri dimension. Ndakenera guhumuka kw'ikibazo cyawe kubona. Yesu nawe acamugira ati gakabira acamuga ati uyu ajabona. Muri etape ya mbere niho abantu bajya kugira ama business. Ntabwo kibi no kugira business utaraja muri capacity yo gushobora guhumuka neza. Kubera ko ufise amafaranga ntibisigura ko ari umwanya wo kugira icyo aribyo byose. Imana irakwereka ikintu cyo gukora cyo icyo mbere akaba ari cyo bandanya. Amen. Abantu hari umusanga ariko arakora ibintu byose. Amabati ararakura, amabindo arakubita, ibiki. Hari mu bintu byinshi. Kuba uri kurakora ibintu byinshi bisigura yuko uri kuratera imbere. Ariko urashobora gukora ikintu kimwe kandi akagutandukira. Ibyo byose biva kuki amaso y'abantu y'indani y'ibwina yaramaze kuva. Afisa amaso ntibabona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Usomye ibyakozwe n'intumwa igice cy'icenda umurongo w'icumi ngo i Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya, ngo umwami Yesu aramwiyereka aramubwira ati Ananiya we, ati sabye. Kuri hose yavuga ngo umwami aramubarira ati va hasi ujye mu nzira yitwa igororotse ubarizeyo mu rugo kwa Yuda hari umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso ariko arasenga, kandi yabonye umuntu yitwa Ananiya yinjira hari amurambika kw'ibiganza kugira ngo ahumuke. Ngira ngo abaze ko Sawuli yari yahumye yabibonye hehe?